Urumva ndamugira igikomere hama agafotora akamwereka kugira ngo yinjize akanoti. Aje rero bifashe iyindi sura. Je ngo ndatwenda Double J. Urumva uzokora neza bavuge ngo uriyerekana. Ukore nabi n'umugesera. Voilà. Urumva wambare neza ashaka bamubone. Wambare nabi aranukira abantu. Urumva uzukora ikintu wumva yuko mu mutima wawe wumva yuko uri amahoro ni wumva ikintu uzokora umutima wawe kagushigikira uzugikore mugabe ikintu uzokora ngo nizirize naka no ujye ugomba kunezereza hari igihe usanga mu mutima wiwe hariho amahwa nawe wengaho ndashaka kukugira gasa neza nukuvuga asa nabi wewe oya none ngano ubone ko usibivuta mwena hanye nyine nkakugira nyine neza Kuja ugeze impande ya sheri wavuga ati Aphrodise turabona kuja muri mwese mwiriwe bwakeye mugoroba mwiza ijoro ryiza eva naho herereye ashaka ari ku murango twe ubu ni ku murango ariko ushaka kuraba ikiganiro ari mu ijoro canke mu bucagucagu bivana naho hereye kuko budget TV muri kukirana muri kwisi yose ndakwibutsa gukora subscribe na notification kugira wandanye ubona amakuru ari update amakuru abakinyi b'amareresi amakuru ameze neza nabwiye ko budget TV yonyene ezo ziraba amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru ari update no munsi ndi kumwe n'umwigeme mwiza cyane murundi kazi mwiza yaberewe yambara neza atwenga neza nibaza ko kubyo ndiko mvuga ari cyo mbese wabeshe sinzi navyo mbona mvuze kuri mwiza ntuvyemere ushaka mvuze kuri mubi nawe wocu uvuga gute bon nta muntu mubi abaho twese twaremwe mu ishusho y'Imana rero urumva twese turi beza nta muntu basara kubwira turi mwiza tureke ivyo vy'ishusho y'Imana tureke n'ivyo biri bon nyene urumva barabivuga kandi umuntu wese akubwiye ikintu ntubuzi ko kivuye ku mutima hariho je kivuye ko ndahivuze kivuye ku mutima we kirashobora kuba kivuye ku mutima mugabo we nimba cyo kivuye ku mutima hariho uwundi akikubwira kitavuye mu mutima izaba ari indyarya voilà indyarya kandi tubana nazo turirigwana akazina kanyu n'icyo musanzwe mukora n'ibindi je shaka kuba ntakuzi kugira abakunzi bacu ari n'abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba filime guhemuka bakumenye neza nitwa Ornella benshi bamenyereye Orneshu nitwa Ornella benshi bamenyereye Orneshu hama muri filime nkunda gukinisha Ornella muri filime guhemuka niryo zina nkinisha hama akazi nkora ndi journaliste nkora ibintu byinshi jewe ndi mu makieze kandi ndagira na makeup y'intuzeya n'igikomere nuzubire kundondera ntangorane ubu nari usanzwe ukorera hehe ibya makeup ushaka basi tuvugane ku bya makeup cyane cyane n'ibya filime ibya makeup urabona kubera ko sindaronka uburyo bukwiriye bwo kuvuga yuko nogira ahantu nicaye mvuge ngo ndicaye ndiko ndakora kuko
uyu mwanya usanga muri filme, uwundi mwanya ukansanga muri journalisme, uwundi mwanya ukansanga mu bintu vya makeup. Mugabo ni ibintu vyose ndabikora ndabikunze, rero sinovuga ngo ikibanza canje ni iki, muga nkora by phone. Okay. Urashaka umuntu ashaka kugutelefona ukamusanga muhira ukamutera ka makeup mukavugana, ibintu bikagenda neza. Urumva ndagusanze muhira urandira transport, hama usanze ku kazi, usanze muhiri wacu. Kuko benshi hari abaza muhira. Ni kuvuga ucutanga amahera gusa makeup. Ko bimeze. Akazi ka makeup n'akazi ko kina filme karakubishije nk'umwigeme, usanga abayigeme bakenera utuntu twishi. Akazi ka mbere novuga amaze kuronkamwe amahera menshi, akazi ka makeup. Kuko makeup ni urabizi abakobwa dukunda kuguma dusa neza, Jean umwanya wose. Rero ndayimazemo imyaka 2. Muri iyo myaka 2 novuga ati nararonse amahera si menshi kandi si make, mugabo ankwiriye kuri jewe. Makeup ukora uzikorera abakobwa gusa she n'abahungura bakubita ka makeup byose bikagenda neza? Uretse gusa ko zitandukanye, abahungu bafise iyiwabo mugabo si nk'ibi vy'iwacu. Oya, si nk'ibi vy'iwacu. Ni nkuko nirya makeup nakubwiye igikomere, Jean ni kujya kuntu abantu mukina amafilme, kudukina bakerekana wakomeretse, bijya ndabizi, you know, canke bagira amafilme ya cami, kujya kuntu babacora, bijya ibintu babambika, donc bijya nivyo bintu je nkora. Yego. Ahantu murika kubona ifoto ya makeup wakoze, ni muri group yawe y'abatanzania, mu Tanzania yitwa Shituka, akora ama makeup. Novuga ko okunera amaze kuba international canke je naratangaye ndayibonye iyo foto ya makeup, kaba ari wayigeze kuyinyereka cinda bibona yuko ari we wayikoze. Urumva mu bisanzwe jewe uko mbayeho kuva nkiri umwana muto, namye ndumwana akunda gukora utuntu, wansanga mu tuntu twinshi. Nk'umuvyeyi wanje yarakunda kumbwira ati basi nk'umuvyeyi nyene abona umwana ariko aragira utuntu akabona umengo ntaco tuzomuviramwo, nanje urumva ndabikurana nkuko. Rero novuga ati irya foto nakurungikiye wari umunsi wa mbere ndabigize, kandi nabigize ata materiel mfise, wibaze. Ubu zirahari? Si nyinshi, sikirenga. Abantu bazontera intege kubera ngomba gushika kure, ngomba gushikana impano yanje kure, kandi sinovyifashamwo. Urakenewe wewe n'uyarakenewe kugira ngo dushike ku ntambwe ishimishije, igihugu cacu tukigeze ku rundi rugezo. Ziriya produit akoramo ama makeup cece najya ibironda menga ziragoye kuboneka, birakorohera kuzironka? Bon, ziragoye, navuze yuko ntafise zose, je ndiyungunganya. Kubisanzwe ziriya produit bakoresha je ntazo mfise, mugabo je ndiyungunganya kugira ngo nshobore, bon, sinicarike intuze impano yanje. Ndiyungunganya ku buryo n'umuntu mba ngiye gukorera ikintu, ndamukorera ikintu kizima kugira ngo neje azonyizere. Usanga kenshi yabigoye, hari abakobwa muri mu kigero kimwe, usanga kenshi aba yizeye amafaranga boyfriend amuha. Okunera muri uwo mugwi ntarimwo akazi akora aragakuramwo ivyo akeneye. Je ikintu ca mbere nokubwira, ndi kuri TV nejo nogaruka nkabivuga. Ca mbere na mbere je sinzi kuvuga ngo ndikondagira relation n'umuhungu ngo ndamusaba amahera, parce que mfise akazi karampa amahera. Novuga ati nimbi ukubonansa n'uburyo bwanje, urumva? Nabone ko umuntu aza kuvuga ati narayaguhaye iyo mishatsi nije nayikoze. Oya, urumva muri ubwo buryo ashobora kuba yarayampa ariko ntayamusabye, uriko uravyumva? Kandi naho ntawe amafise imisi yose ngwe ngaruke. Nta muntu yamafise amahera buri gihe, haragera igihe unyene ukavuga ati vraiment n'ukuri akazi kabuze ndakenye, nyene ukumva yikugeza ahantu umugenzi yo gufasha. Ariko bige byo kuvuga ngo ntegemeye ngo umuhungu, oya bra. Harahari entre parenthèses. Nimba uhari barakuyihakanye izuba ryaka.
gusa nyene yashaka tabishira habona kubera ngira atacizere kirimwo ariko ivyo reka tugarukire ngaho kuko yase kutubwira ukuri je tubwire nimba harega nibisanzwe nk'uburega harayoshe umuntu ashaka kuvuga tujya mukobwa ni nk'umwe ugasanga yagukunze ariko nk'uvuze ko atawuhari ashavyikuramo oya tubireke tubireke ibyo nyine navuga ati ntawe uhari nimba umwihakanye kazi kanyu jewe nazombaze nimba hari ukaba umwihakanye ngaha je ntaza mbaze kubera iki bishika abakobwa bamwe bamwe si bose bamwe bagasaba abahungu amafaranga ariko biba bigoye naho umukobwa yagira bigoye ko umuhungu yasaba umukobwa wayi impamvu nibaza ko akenshi ibyo bishikira abakobwa badakora bajya abakobwa usanga atakantu basi ase yikora ko yingunganyamwo donc abashaka Jean afise nk'umutipe amumenye vyose kuko urumva nta hana ase yikora ko mugabo ukora sinumva yuko ibintu byo gushikira sinzi kubandi sinzi ariko do ma part ndumva ko je bitonshikira gusa nk'ubu yafise boyfriend wawe akabaca yafise uwo muha ndayafise jewe yego no muha byayivanye n'ubucuti dufitanye kuko hari igihe umuntu mukundana amaze kubona yuko wewe umurusha ubushobozi agafata tujya dukera afise twiwiwe akagomba kutwicarako agaca ashaka utwiwawe kumuha ni mpaka yorinda kugusaba canke ubona ubona ati arakenye kuko boyfriend yawe yakenye ntishaka kubiyobego canke uwo muto otorukamuha gusa kuko keshi usanga bigoye ko umuhungu we kuba ukagusaba amahera biragoye irumva navuze ati rero nakubwiye ati ni muri gwa rukundo muba mufitanye kuko iyo umuntu mukundana hariho ukuntu muba muzinanye sivyo hari ukuntu muba muzinanye ku buryo ushobora kumumenya biragoye kumenya umuntu wese ariko ndashaka kumenya ati simo abuziki bimeze uku bivanye n'igihe tumaranye mu rukundo rwacu okay uri sawa akunera tugarutse kuri ku kazi ka filme ni filme mukora mukinira mu matima atandukanye canke mukadandaza kuri YouTube urabona yuko agashahara mu ronka nyene gashimishije ku buryo uvuga ati aka nakazi nkuko nokora kandi kazi je ikintu ca mbere co novuga ndashimiye boss wacu boss yo muri Rukundo News novuga ati n'umubosi atwitwararika n'umubosi yarantangaje n'umuntu sino kuvuga gusa ngo araduhemba ahubwo donc akora nk'ushaka gushigikira ugwaruka muri rusange kuko bivanye n'ukuntu ntadufata gusa nk'uko umengo turamukorera ahubwo dufatangira ngo nk'abana biwe je n'ibintu jeje nyene vyantangaje urashobora kwibaza ko je naho no afise ikintu nzi yuko dukina filme nshobora kukirata nkakora filme nibutse kwa kuntu mu boss wacu adufata neza ni kuvuga aduhemba neza umuntu muri team agize ikibazo boss niwe yikoca buri kintu urumva yarantangaje cyane gose byaciye bimpa gukunda filme kurenza uko je nakunda filme ubundi sinaje muri filme ngo ni kwera amahera oya kuva kera nari mfise impano yo gukina filme kandi waje muri filme kubera amahera kandi uhembwa ndakubwiye ati sinaje muri filme kubera amahera ntahure neza kuva kera narakina yego gusa ni wahembwa oya sinahembwa vraiment sinahembwa kubera ko ico gihe kandi n'ubugiye kubiraba mu Burundi bugiye tugiye kura amatima ahembwa ni make dushobora kuyavugira ngaha mugabo arahari menshi kandi ubona amafilme yaba batagasiye mugabo abakinyi babo ugasanga nta kintu babaheretse ni ibintu twama twumva uko bukiye ko bwije kandi nawe urabizi nego rero ndakunda filme cyane yampaye kuyikunda kuko wewe ntakina donc adutera intege
hariho ikibanza yanshizemo kuko hari igihe ugira umuntu urumva akakubera uw'agaciro cyane mu buzima. Ubundi novuga ati iyo umuntu donc muri kumwe uzugerageze umukure ku ikintu byibura ufate nka 5 minutes uri ahantu uri pause ucigiye ko wumve yuko womera nkawe. Rero ico narakimukuyeho. N'abakobwa bamwe baza muri filme ari nkumi bikarangira twabona aba diaspora bamwe hamwe umuntu akaba yo kwiyumvira ati ubwo ntibaje kugira baronka aba boyfriend b'aba diaspora we akuka ide nta kakuje mu mutwe canke bwo siko katunyuza muri filme. Oya nakubwiye ati jewe nkunda filme sinaje ngo ni kubera ngo abantu bambone iki wanashima jewe Simon. Ntangura filme natanguye filme mama wanje yaragihari ko raje nta mama ngira mama wanje yaragihari natangukina muri Rema Riva niwe yari umukameramani wacu. Riva uramubona? Ego mama ntiyabikunda nakubwiye ati hari utuntu nakora yabona yuko umengo nta basi n'utuntu twonyonona nka jewe kuko umuvyeyi umwana wamushakira yuko azogira ubuzima bwiza ubuzima bubereye. Rero ico gihe ndakina maze gukina nyene ndagera kuri no rugezo ndiko novuga ati ndabishima cyane kuko ndinze mvuga ngo naje kubera aba diaspora. Ivyo aba diaspora bijubu uriko uravyumva ikiriya gihe nta vyari bihari babitwa vacances urumva isi igendera je handi hantu. Nuko ubu mwino misi rero tubona cyane abakobwa bakina amafilme canke babonekana muri entertainment tubona birangira keshi bakunzwe n'abantu baba mu bindi bihugu. Sino gukundwa gusa birangira banubakanye. Nibaza ko bigaragara tukunze kubibona cyane cyo ugasanga naho batokubaka usanga afise abo bavugana hariya kandi ugasanga rero nk'amafaranga bagiye ba diaspora bamuha. Si bibi gutanga amafaranga ariko nibayatange kuri bose. Batange ku bahungu n'abahungu baba ariko barakora ariko umengo ndamwege ngo muhora muyaronkako. Oya je sindimwe biravugwa yuko nimba mbeshe abantu bazi kugira commentaire namwega abahungu amahera muhora muyaronka. Ariko keshi usanga arabakobwa kubera abahungu usanga ni gake kuko umukobwa arondera umuhungu. Mu Burundi umenga sikirenga kuba umukobwa yorondera umuhungu ariko abahungu usanga babarondera cyane. Rega urazi ndakubwire aba diaspora bavuga abakobwa baronderwa n'abahungu hama abahungu nabo bakaronderwa n'abakobwa niko bimeze uzubirabe kenshi kandi noneho uri kuravyirengagiza urabizi. ni keshi shaka kubona canke birashaka gushika nk'umuhungu afise girlfriend wiwe yabona agiye muri film agacavuga ati urera aba diaspora baramutwara kagiye niyamenyekana azobagiye. Bikaba byotuma wa muhungu yankira umukobwa kuba yoja muri industry ya film. Urazi ikintu kimwe nakubwira Simo abahungu biyumvira nk'ivyo novuga ati umwanya umwe sindabashigikiye kandi undi mwanya ndabashigikiye ndahera ku mwanya ntabashigikiyemo. Umukobwa yagombye kuguca inyuma araguca inyuma kandi umukobwa yagombye kugukunda aragukunda nahato bari muri ya filme wiyumvira canke muri biga bya journalisme wibaza mugabo akaguca inyuma gusa. Yego ico nyene nico mbashaka kugira tugende dushira ukuri ahabona. Kuko mwiyo misi ibonye umuntu w'umukobwa cyangwa umumama agiye muri film kidi ibyo binagiyemo nibigirira ariko ubu biriko biraje ko hari ukuntu bibaza yuko umenga abantu bose bagiye muri film menga kangoshye kakajambo menga ni ndaya menga nabantu batagira karanga. Bisaba rero yuko ico kintu kigenda kivaho byitwa karakazi nka kubyo umuntu aje gukora mu hoteli aje gukora mu kabare aje gukora mu isoko aje gukora muri banke.
n'ubu biravugwa gusa nyene novuga ati ugendeye ku mabwire y'abantu nta terambere kugera ushikako. Uzokora neza bavuge ngo uriyerekana, ukore nabi ni umugesera. Voilà, urumva wambare neza ashaka bamubone, wambare nabi aranukira abantu, urumva uzi ukora ikintu wumva yuko mu mutima wawe wumva yuko uri amahoro, ni wumva ikintu uzokora umutima wawe ukagushigikira uzi ugikore. Mugabe ikintu uzokora ngo nizirize naka, no, ujye ugomba kunezereza. Hari igihe usanga mu mutima wiwe hariho amahwa. nibaza yuko nukugenda dushira ukurahabona nace cyane muri filme hari utuntu tugenda tugorana, amajambo ni menshi, filme ndundi irimo insaku nyinshi, nibaza ko umaze iminsi ubibona. Ugera gute zijya nsaku zigenda zivuga nk'umunsi zavuzwe kuri honere uzobyifata mu gute? Jewe ndibuka hariho emission mperutse gukora, ndavuga ati bavuga ngo je ngo ndatwaye inda ya Double J, urumva kandi cari ikiganiro nyine gisanzwe rero cari ikiganiro nyine gisanzwe nkuko basi wobaja umuntu ikintu umubajije hama nyene, donc kugira ngo ikiganiro basi kirabwe n'abantu benshi. Abantu benshi barambwiye ati twereke umwana ibiki n'ibiki, nukuri n'ubu ndasubiriyemwo abantu mwaravyikiye kiganiro. Irya nkuru siyo, urumva siyo kandi siyo, urumva rero ni bimwe nakubwira, nta kintu uzigera ukora abantu bareke kugikomantako, ntibizigera bibaho. Kandi ibi biri mu Burundi wacu no mu bindi bihugu biriyo, mu Rwanda biriyo, Tanzania biriyo, Kenya, ahantu hose niko bimeze. None ugomba ntitugume tuvugwa, reka bavugwe. Okay, ikintu mvuga hari abantu bakora aka kazi kacu ariko bakagakora ugutandukanye kugira kumbure baronke views, bakanyimvira nko kuja kukubeshera kugira ndonke views. Nkabesha nk'ikintu akunera yagize ikintu cyaje byagenze kunuku, cenda mufatanye n'ubugabo kunuku, wo babwira iki? Nanje nakubwiye ko vyambaye ko sinakubwiye none nayikubwiye. Ico rero wobwira abo twebwe dukora aka kazi. Twebwe dukora akazi, nibaza ko ntitwite ku majambo y'abantu, ntitwite ku majambo y'abantu. Wewe bandanye ukora akazi, kuko ukoze ikintu bakakuvuga ukavuga ngo ndagihevye, ucumengo ca kintu nico, ucumengo ca kintu wakora nico, mugabo wewe wigize nkumengo ntavyo wumva, amatwi yawe arugaye, ukabandanya akazi kawe. Je ndumva vraiment niyo nyishu idasanzwe, niyo nyishu y'ico kibazo. Ntucike intege, continue. Kuri ico nyene aho ni kuri twebwe aka kazi kubakinyi b'amaresi mwebwe ubwanyu, kuko namwe urumva ko benshi twagiye turaganagiye bambwira abakinyi ba filime ntidukundana, nta rukundo, ntidushize hamwe. Akajambo kuri mwe kuri bo ako ikintu babwira kuri nk'ubu urose amahirwe kuba kuranya bose ukabashira hamwe abakinyi ba filime ndundi bose, wo babwiriye? None Gasimo, uri mushasha wewe, uri mushasha wabyo. Je navuga ati kimwe gusa, hariho ivyo maze iminsi numva ngo amabezi mu bindi bihugu bashiramwo ubwenge, ariko ngaho iwacu nta bwenge bashiramo, ibintu vy'amabezi bakora. Donc urashobora gukora ikintu uzi ngo uri kuri create base, ugasanga ya base yasigaye mu mutima, urumva ugasanga yasigaye mu mutima. Rero bijyanye, mes chers amis, tubireke dukora akazi kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, kugira ngo n'abana bazotuvako bavuga ati ba papa na ba mama hari ibintu bakoze. Je nico kintu conyene numva no babwira. Aho ni kuri babantu rero, kuri babantu rero basanzwe baraba ibiganiro canke filme zanyu, kuko nabo hari ukundi kuntu babafata. Naje cyane naje gusanga aba bantu barorera filme
hari ukuntu nk'ubu wowe ushaka kubona bakinira umuntu mwiza urira iki bakibaza kari kumeze mu buzima busanzwe babona hari ikintu kibi kikubayeko bakaba bohebana vya bintu ngo twasanze umeze kunuko ntitwacuze kumeze kunuko akajambo rero kamwe kuri bo. Mbese wibaza ko kurira gukina uri ntungane urazi ko bajya benshi babusanga ari amashetani y'abantu yigendera usanga ari inzoka kandi inzoka apani ikigendera kuruta inda hasi incagwatsi zimwe ziburuka urazibona rero abafana bige ntibizeye bakange umuntu arashobora gukina vraiment arira umuntu ewana emotion ari nyinshi mugabo mu buzima busanzwe nisumu ko yoyiguha ugasanga urazi umuntu agoye umuntu aguma twenga shasimo irevure nanje birambaho guma ntwenga mugabo umuntu atwenga ni mubi umuntu aguma twenga buri mwanya aragoye cyane simo arakwica ntavyo menya urumva ni kuvuga yo kwica we wese yo kumara ko abawe bose kandi agutwengera rero nk'abantu bafana bazohere bafana nyene kuko behind ntibazi ibintu biba bihari niba ari byinshi cyane gose gusa nyene ufana umuntu ntudushake kuvuga ngo uyu ngo nakanga ameze ukuno ntumuzi kuko umuntu ni muremure umuntu ni munini kugira ngo umenye umuntu biba bigoye cyane gose umuntu urashobora kwibwira ko akuzi mugabo atakuzi akuzi akantu kanganuka. Diko turaba filime mu bindi bihugu usanga ari ikintu kigeze kure nk'ubu werakina muri iyi timu ya Rukundo News ariko mu bindi bihugu usanga mukinyakina mu matimu nka yose ico kintu nako gishaka kukubera intambamye mu gihe ukinye muri timu nyinshi agafaranga kuba keshi. Je kwanza ikintu ca mbere novuga mu Burundi twamanza kwanza tukagira bwa bumwe rwa rukundo kuko hariyo nk'umuntu azamva ngo je sinoje gukina harya sivyo bariho nundi akavuga ati ugena umukinisha basi wowe ukabona yuko umenga ujya ntimwokinana kubera iki kandi nawe impano wayisanzemwo kandi mbere yuko uyisangamwo wamanje kwanza urumva kuyivyura muri wewe rumwe uravyumva mugabo umaze kugera ahandi hantu tangwe gusuzugura babandi kandi nawe hari abagufashije ugera hugeze urumva nuzo n'umuntu ateye imbere ngo niwe haba hariho imizi igiti ntigishobora guhagarara atamizi kiba gifise imizi ikivomera kugira ngo amashami aguma asa neza ubundi atamizi kibira nticobaho yego. Okay. Nizere yuko tugiye kubandanya turera filime guhemuka na BRENDA filime ziracakomeza ni kuri Rukundo Music TV twakumwe na Ornella mukinyi wa filime ndundi agakora makeup ikindi bavuze ni cha ni kina filime makeup ni kina filime ni makeup na makeup intuze igikomere ko ntibayimenyere ivyo ndayivuga ku bantu bakina ama filime kwambika abantu bagiye bakina amafilme nyene y'ubwami bigiye byose ndabizi ibintu nk'ivyo Ajavuze ngo n'abahungura batera ka makeup kagafata fresh nawe wenga ndashaka kukugira gasa neza nukuvuga sa nabi wewe oya none ngano ubone ko usibivuta mwena hanye nyine nkakugira nyine neza kujya ugeze impande ya sheri bavuga ati Aphrodite aje bafise ibikoresho ngaho cuntera ubunyene nta bikoresho birimwo nagira urabigenda nagushaka gura n'umuravuga ati ntera makeup ubunyene gaciba express. Okay, Ornella ndagushimire cyane ukuntu twakoranye nzozo ntere makeup karibu cyane kugira nze ndashingira intaho ukuri kugafaranga kawe n'ukuri bazoca kugira bazoca badufata video kugira ngo nabandi bazohere baza kwa Ornella makeup ndabagirira. Ndagushimire cyane izire ko nundi mwanya tuzosubira tuganire twumva na cyane twumveho akazi kawe kageze nk'umwigeme yashoboye gukura amaboko mu mpuzu agakora nizire kuzoduha umwanya tuganire kuvyerekeye akazi kawe ka filime na makeup.
ego nta kibazo. Nsanzwe n'akazi nkunda cyane gose, n'akazi nkunda cyane gose. Hariyo n'amasalon atandukanye ndasiga nimero yanje ku buryo ari nk'umuntu aba akeneye yuko ngira ndamugira iyo makeup ndayimugirira. N'abantu bashaka kubesha bashiri babo ko bakomeretse mpora ndabagira makeup y'igikomere bashaka kubesha bashiri babo ko bakomeretse hama nyene rumva ndamugira igikomere hama agafotora akamwereka kugira ngo yinjize akanoti. Ajibu rero bifashe iyindi sura gusa umva ubwo bari ububeshi bari ububeshi gute none umaze kubesha ngo yakome mbo okay rashaka kubigira ntaje ndakwaje ya nkovu kayibura erega burya rero ndakubwiye mwega abahungu intege nke zanyu n'abakobwa amaze kukwereka ati urabashiri nakomeretse deja aho biba biheze umaze kurungika amahera dusubira ko none inkovu irahera nkaho ndabyumvise jewe yansabye nzobanza nze nkureko nyene nze ngira ukunda mu gihugu kimwe suppose ko mutari mu gihugu kimwe oya none mvuze nkuko niumva yuko na wawe ndazobibora niumva yuko azocagira amakenga ati kumbe kunera niwe yagukoreye igikomeye. Sinzi ko azobimenye gusa nyene nashatse bumve neza akazi nkora kuko abenshi ntibagasobanukirwa kuko ini wacu ntibarabimenyera gose namba hari ababizi ni bakeya. Ni kurindira nibaza yuko film igira atera imbere ku buryo kaba kazi canke kaba ikintu cinjiza ama miliyoni menshi nawe uzoshikirwa kuri makeup ko filime nyinshi zirakenera makeup cyane ego kandi nawe uzurandondera akazi urumva ngayi wawe bakama akazi ego ya nimero ya telefone canke kwaho kwandikira kuri Instagram Facebook urakoresha Instagram oya ntayenkoresha ibaze umwigeme nkawe udakoresha Instagram oya hari impamvu ntayikoresha ego Facebook si cyane tanga nimero na Facebook bashaka kutakuronga kandi kuri Facebook ashaka no kuboneraho ibyo ukora kuri Facebook nitwa Nakinela hama nimero yanje nsanzwe nkoresha ni 68 767 110 niyo nimero yiwanje nkoresha y'akazi ni kuvuga ndonde ntushobora kumbura yego ni y'akazi b'abahungu baca bazana akageso ko gushiramo ibindi bintu abo bahungu nyene urumva nabo ntidushobora guhuza kuko nimba ntanzi nimero ni kugira ngo tuvugane ivy'akazi kandi nabo bavyumvise yuko ndayitanze kubera akazi kiwanje. Okay akunira ndagushimire cyane nanje ndagushimiye cyane niteka ridasanzwe kunyiyumvirako yego nundi munsi uzoduha umwanya dusubire dukore vyerekeye akazi kawe twumviye ubuhinga bugeze na cyane ko ibintu nk'ivyo guma wevuriwa urondera ubushakashatsi yego me nta kibazo ndafise n'amafoto nyene ngira ngo urayazi na wewe abantu bashobora kwibaza ati n'ivyo bintu nibiki urashobora no kuyishura ko bakayibona kugira ngo babone yuko atari inkuru twiyagira kuko twabuze birebire ndabashimiye nanje. Thank you very much. Sawa murakoze namwe. Ego.